Baramukije bakunzi b'isamirizi mbonesha kure buntu ijugiro n'ivyizigiro nizera ko mushikara mugira ibihe vyiza aho hose muherereye ndabaha nikaze mu kiganiro cy'uno munsi ikoranye mu kiganiro cy'uno munsi tuzakurabira hamwe uko inkwano ibonwa mu muryango mu gihe ca none. Bamwe baravuga yuko inkwano itangwa ry'inkwano mu muryango rifise akamaro kadasanzwe kuko bituma haba agateka mu muryango, ariko kandi kundi ruhande harabavuga yuko inkwano mu muryango idakenewe kubera ko keshi ikunze kubera intambamyi ugwaruka rwishi kubaka izabo. Muri kino kiganiro rero nashyitse kuri kaminuza y'Ingozi aho twaramutse tubonana n'abanyeshuri biga kuri iyo kaminuza. Kumbure muri kino kiganiro baza kutubwira uko bo bavyumva, haba kubemera ko inkwano ifise akamaro cyangwa kubatemera yuko inkwano ifise akamaro. Ndabibutsa yuko ikiganiro magitegure n'isamirizi mbonesha kure buntu kikaba kigiye kuremeshwa na jewe Tuyisenge Willy Blonde, twese hamwe tubabwira ati sangwa ikaze. Muba mwitwa bande? Ku mazina yanje nitwa Fabrice Girkwishaka ariko benshi mpamagara ku izina Hope. Abantu benshi baravuga yuko inkwano mu muryango ikenewe, abandi bakavuga yuko inkwano mu muryango idakenewe. Kubwiwawe ubivuga kwiki? Ije kubaza kijanye n'inkwano ku bwanje ndumva yuko ikenewe, ariko gusa ku mpamvu ziza mu nyuma zikurikiye izo nkwano biratuma ngira amadidane ku iyo nkwano. Amadidane nyabaki? Nk'umugihe nk'inkwano nk'iki gihe ari gihe usenga abantu babifata nka deal, hawo mengo umuntu bari kwaramudandaza bamucira ku mafaranga menshi, hawo mengo ugira mutware nawe nta gaciro afise. We kubwiwawe kugira ngo habemwo amadiri cyangwa ntibabemo ibintu byo guhohoterana wibaza ko byogenda gute? Ku bwanje ndibaza yuko iyo nyinshi yotorego hagati y'abakundana babiri, ugira zitange n'ugira zihabe bikaca bigenda gute? Mucamuvugana nyene ntagucire menshi kubera benshi bacha bafatira kuri ibintu byarazimvye. Bimaze kuba byarazimvye rero bacha bashaka nabo kuduza nkaho umenga wa muntu bagira batware nawe ari mu byazimvye. Twacha tuvugana akaraba ntamvune nanje sindamuvune nkagatanga agashimwe mpaye abavyeyi kubera umuntu agohaye umuntu yahora bakufasha ibikoko agiye kubikorera iwabo. Ariko kandi kuvunika utanga amafaranga menshi ku muntu bo warakunze hari cyo byo babitwara. Ngico gihe uvuze yuko utanze menshi wobu utobuhomvye ni mu gihe waba wafatiye ku bishobisho. Ufatiye ku bishobisho nawe ubwo hari habo yitanga uvuga ati naje no tumamfa hari abakwemera basikoroye napfa. Mwico gihe ufise amafaranga kandi wemera ko wonapfa ntiwaka gutanga menshi. Ubwo turavye gaciro sero yo basi n'ukuntu ubayifashe washobora kuba nk'umukobwa bamutanze ko 5 million ugasanga n'uwundi ari hasi yiwe mugabo yari umugenzi wiwe, ugasanga mu miryango ntibifashe kumwe mugabo nagasha asanga umutware kuri 5 million nyene. None eske wa muhungu agiye kumuraba umwe mutoyi ugasanga washoboye kwironkera Emily, wa mukobwa nawe wishankira zitanu umva umuhungu atabari karamuvuna bivanye n'uburyo afise. Utere muri make gutanga inkwano babikwiye kuvugana hagati y'umuhungu n'umukobwa bakivuganira ivyo bahurije ko bikaca bigenda uko nyene gusumba abavyeyi gufata ikibanza ca mbere mu guciranira inkwano y'umukobwa wabo. Yego kubera cyane abavyeyi baba baca bafatira ku bintu baba barasohoye kuwo mukobwa akavuga ati tuvade nk'uwize nka kaminuza naramwigishije yiga na kaminuza ndanamurihira, bamwe usanga bize na prive agasaga kandi yamutangira ayagarure muri wa mukobwa. Okay, kandi ukengurukire cyane. Murakoze cyane. Nitwa Nkurunziza Marie Orane. Nkurunziza Marie Orane. Ego Marie, abantu benshi baravuga yuko inkwano ikenewe mu muryango, ariko kandi kurundi ruhande haravuga yuko inkwano idakenewe mu muryango. Kubwiwawe inkwano irakenewe cyangwa ntikenewe? Inkwano irakenewe. Kubera ikikenewe? Inkwano impamvu zikenewe basi inkwano n'agashimwe baha umuvyeyi abarakwibarutse. Nagashimwe baha umuvyeyi aba yarakwibarutse. Ariko haravuga yuko keshi abavyeyi bari kwarakisha inkwano babishiramwo umengo ni business, umengo ni urudandazwa. Kubwiwawe bivuga kwiki? Ntabwo ari urudandazwa. Tufate none nka mugenzi wabashoboye kumukwa bakamukwa imiliyoni 2. Ariko bo baza gugukwa bakaca baka imiliyoni 10. Nta karenganye wumvamo? Nta
atakarenganya kaba karimo. Kubera ko atakarenganyo karimo biba bivana n'uburyo umuhungu aba afise muri icyo gihe baba babona afise kandi inkwano si ababyeyi bazicirira ni umuhungu wenyine n'umukobwa babivugana n'umuhungu n'umukobwa babivugana ariko hari imiryango imwe imwe usanga inkwano icirirwa n'ababyeyi ari naho kenshi hakunze kuba ingorane yo gusanga ababyeyi bahetse inkwano irengeye uburyo umusore yari afise uburyo umuhungu yoshobora kuronka kumbure nawe aha hari icyo kivuga ko ababyeyi akaba aribo bacirira inkwano umuhungu ntacyo ndabivuga ko ibyo canke kubabikora abona ari vyiza ntabwo ari byiza ahubwo ntibaba bakwiye gucirira kubera si ikintu baba bariko baragurisha niyo mpamvu bataba bakwiye gucirira reka tugukengurukire Kamariza Asha ego navuga yuko inkwano mu muryango ikenewe kuko ni nk'agashimwe baba batanze kugira ngo umuhungu aronke icyubahiro cyangwa se iteka mu muryango wakwe w'umukobwa yego niko nabivuga ko kera bavuga yuko iyo umuhungu yakoye bamusasira indavu utakoye nayo ngo bakamusasira ibihunda yego numva ari uko nabivuga birakenewe ariko uravuze aho hari kera hari kera ariko wibuke barinda bakunze kuvuga ngo amase ya kera ntagiho mu rutara ibyo waravyumvise cyangwa urabizi kugwaruka cyangwa ku bahungu badashobora kuba boronka inkwano nk'uko ababyeyi bayibasavye ico kirakwiye ko gishobora gutosekaza ubunwane cyangwa ubushikirane cyangwa umwumvikano uri hagati y'abana babiri bifuje kurushinga icyo nicotuma haba itandukana hagati y'abo bantu babiri ahubwo bovyumvikana bakicara bakavyumvikana bande abo bahungu babiri uwo muhungu n'umukobwa bakajana bakavyumvikana mbese bibaye ngombwa bakabibwira n'imiryango yabo kugira ntibahave bavuga ati umuhungu niwe yabisizemo uruhara kugira ntaje gupfa ariko mu gihe byose babisizemo ikiganiro niho bitorerwa umuti uravuze yuko umuhungu n'umukobwa bategerezwa kuvyumvikanako ndetse ico bafunditse bakaza kukibwira imiryango bavamo ariko kandi birashobora gushika imiryango aho ndavuga cyane cyane umuryango w'umukobwa urashobora kubwirwa ivyo bumvikaye n'umuhungu nk'akaro bavuze ati umuhungu n'umukobwa babonye yuko ivyo gutanga inkwano bidakenewe kuko nibo bagiye kubaka urugo rw'iwabo rurotunganywa nabo bagashobora kubona ati iyi nkwano twotanze inkwano umuhungu yotanze ubundi twoyikoresha mu bindi bikorwa bishobora kuzotuma haba iterambere ry'urugo muri ico gihe inkwano ntibayiha agaciro ariko abavyeyi hariya bagashobora bakaca bavuga ati oya ntibikunda vyanka vyakunda inkwano itegerezwa gutangwa muga mugiye ku rundi ruhande naho abana bo babonye yuko bidakenewe bavyumvikanye kandi babonye ko bidakenewe mugo gasanga iyi ncuro abavyeyi bari kubabera ifuro ry'igiti abana babo ariko baratosekaza mu andi majambo urukundo rw'abana babo kumbure abavyeyi bameze uko bari baradukurikirana gira ijambo ubabwiye lishobora gutuma urukundo rw'abana babo ridatosekana ubwo rukundo rudatosekana bariko baragukurikirana hariyo bakamera ubabwire uko bakwiye kwitwara inyifato bakwiye kugira mu kudatosekaza urukundo rw'abana babo cyo nobwira abavyeyi bamaze bovyitwaramo nk'uko bagatosekaza urukundo rw'abana babo kumva zuko inkwano zabuze nuko bobanza bakaraba canke se bakavuga ati mbega umwana wacu twomeka akaja kubaho nabi canke akaja gusegerereza kubera bamudukorera kuko ntivyumvikana nko umwana bomokwa muga akaguma atonda kwa nyina agiye kuzana ivyo bararira ziba vyiza rero yuko abavyeyi bovuga ati ibi natwe hari ico bidufashije mu gihe dukinze yuko umwana azokwama aratonda iwacu aje kudubwira amagorwa agoba kubw'inzara zavuye ku nkwano batanze z'umurengera canke se ivyo ntivyotuma abavyeyi babishiramo uruhara runini ahubwo botahura nabo yuko ariko bangana kuko umuntu akora uko angana yego reka dukengurukire
twibutse abariko baradukurikirana yuko turi mu kiganiro ikoranye mu kiganiro cy'ukuno munsi tukaba turiko turabira hamwe uburyo inkwano ishobora kuba ibonwa mu muryango mu gihe ca none, aho bamwe bashobora kuvuga yuko inkwano ikenewe abandi bakavuga yuko inkwano idakenewe. Nkuko rero mwavyumvise aka kandi tukaba turi kumwe n'abanyeshuri bo kuri kaminuza y'Ingozi, aho bariko baratwiganira uko babona bikwiye kugenda, haba kubijanye no gutanga inkwano canke uko utayitanga. N'ubu tubandanya twumviriza ivyiyumviro by'abanyeshuri bo kuri kaminuza y'Ingozi. Tangure widondora. Banyitwa Dusenge Dative ku mazina yanje yose, nsanzwe ndi umunyeshuri ngaha kuri Université de Ngozi. Dative, abantu benshi barakunze bavuga yuko inkwano, gutangwa kw'inkwano mu muryango bikenewe, abandi bakavuga yuko idakenewe. Impamvu bavuga ko ikenewe barafise imvu bayivuga, n'abavuga ko idakenewe barafise impamvu bavuga ko idakenewe. Kubwiwawe inkwano, itangwa ry'inkwano mu muryango muri kino gihe ca none, ntabwo turi kera, muri kino gihe ca none, irakenewe canke nikenewe? Irakenewe kubera iki, ntikenewe kubera iki? Je kubwanje muri iki gihe ca none turimo novuga yuko inkwano irakenewe. Tugute iyo muriko muyumvira kubana niwo mu vyumva kumwe, muravuga ico kintu yuko yozoja kugurwa, ati gute kubera yuko inkwano ituma haba ishema, yahesha ishema umuryango, icubahiro mu muryango. Yego, umuhungu nawe akaba ashaka kuzokora mariage nyine abantu bose babibone, katatwariye mu kinyegero, katabaye bukwege, akavyerekana nyene bihesha icubahiro n'umukobwa. Niyo azogenda abavyeyi muhiri wabo baravuga ati muko yaduhesheje ishema, icubahiro, yaduhesheje icubahiro, baradukwereye, babumva bavyishimiye. Kuba aho hambere bavuga yuko umukobwa baja kumukwa bivaye n'agaciro afise muhira, bavuga ko ari umwana yareze, umwana w'indero. Dative, ari abavuga yuko inkwano idakenewe bakunze kubivuga kenshi bishimikije ko kubera ko abavyeyi usanga kenshi bakisha inkwano y'umurengera, ndetse bamwe aravuga yuko bagomba kubikora nk'amadiri, bagomba kubikora nk'urudandazwa mu kwakisha inkwano irengeye y'umurengera. Kubwiwawe iki naco ukivuga kwiye? Inkwano abavuga yuko yo bidakenewe nibaza hariho abavyeyi nyene bavuga tuzotuzanira amahera menshi bivanye n'ivyo uzotwara mu gukwa, kuko nibaze ko atari bose batwara amafaranga gusa. Yego, ugasanga umuhungu ntavyo afise, agaca avuga ati rero noba ngiye guhomba, akakubaza akaguhitishamwo, ninagenda kugukwa tukazoja kubana tugaca tubura ubuzima. Kumbure ayo mahera ivyo bintu yotwaye kuja kugukwa byobafashije mu buzima mugiye gutangura bw'urugo kugira ngo mwiteze imbere. Akabona ati rero jewe ubu ngubu nta rindi shingiro, nta wundi mutahe mfise, noca mpera kugira ngo dutangure kuba ku bundi buzima, kuko abana buba buhindutse. Abandi rero bagaca babifata bagaca bavuga yuko bakababona ati nyine ntibikenewe. Yego, nico numva kuri jewe baba. Ariko muri ico gihe bigenze uko kuvuga yuko inkwano itoba ikenewe bivuye kubera ko kumbure umuhungu ataburya afise, atafise ububasha bwo gutanga uburyo yashoboye gusabwa mu muryango, bishitse inkwano umuntu akayihoza, kubwiwawe hari ico bitwaye? Nyene ryashema cyacubahiro nawe uri umukobwa, cyubahiro ariko none igicubahiro gica gitakara gute? Kiratakara aho hambere bavuga umukobwa yaja gukobwa, aka gaciro nyene umukobwa bafise, umwana yareze vyerekana basi umwana w'indero yareze, ukuvuga yo mu gihe batagukoye bavuga ati urya nyene ni Barundi twese bapfuye gutora aho babonye, niyo ugiye hagize n'akabana gatonya bavuga ati nakarembo n'ababaye bwikorere, ibintu nyene byinshi n'ukuri si byiza, si mugenzo mwiza nk'Abarundi. Ariko none kubwiwawe uremeza neza, urabona neza koko iyo umuhungu byashitse ntaronka ubwo uburyo, ico
birakwiye gutuma urukundo canke ibyo umuhungu n'umukobwa bariko barapanga byo kushinga ugwabo bipfa, birakwiye gutuma ibyo bipfa. Okay, gira icyo ubwiye abavyeyi bariko barakumviriza impanuro ku bavyeyi bashobora kuba uno munsi bafise imico yo kwakisha inkwano irengeye uburyo umuhungu ashobora kuba afise, babwire. Je nk'icyo nohanura abavyeyi, nk'icyo no babwira, iyo abo bana babiri bakundanye bakabumva borushinga, umuhungu akabona ati jewe nta buryo nzoronka bwo gutanga inkwano, bokumviriza ivyo vyifuzo vy'abana babo, hama bakabashigikira muri ubwo buryo nyene, bakareka kubacanishamo kuko n'ubundi batabashigikiye ategereza kumutwara kuko bamaze gukundana, bakumva ati tubashigikire, ntibumve batabinezererewe, babe bumva ati nivyo nyene byacu nk'abavyeyi, tuguma turi abavyeyi, ego nivyo numva bumve nyene bo byishimira uko nyene baba babirose, ego ntibatume abana babo batobana kubw'imvo y'inkwano. Okay, kubo bishobora kuba boyitanga abavyeyi bakabarekurira kuyitanga, ariko kandi kuba badafise ubwo bubasha bwo kuyitanga abavyeyi kandi nabo bakaborohereza, niko bivuze. Ego urakoze cyane kandi ukengurukiye. Tangure mu twidondora mu twabanda. Dushimimana Sereni. Okay, Sereni, kubwi wawe inkwano ni sawa canke si sawa? Jeko kanje inkwano kurakari sawa kubera nakateka ku bavyeyi. Nagateka ku bavyeyi. Kuwo byashitse iyo nkwano ntayironka, twese turemeza yuko aragateka. Kuwo byashitse iyo nkwano ntayironka, birahagije kugira ngo urukundo rw'abana ushobore gutosekara? Oya, bisha nk'ivyo bintambanye. Mwe muri babiri hagati y'umukobwa n'umuhungu murashobora kumvikana uko vyogenda, hama mukagishikiriza abavyeyi bamukumvikanye bagashakira. Tufata yuko hagati y'umuhungu n'umukobwa bavyumvikanye, hama bagiye kubishikiriza abavyeyi, mugabo abavyeyi bivuye mu bavyeyi bije ari ibintu bitorohereza ivyo abana bafunditse. Kumbore nawe bivuga kwiki? Oya, ntaje ndi mu kibanza c'abavyeyi, burya abana bamaze kumvikana nibo hanini biba bishingiye, kuko mushobora kubabuza bakaca bacisha mu zindi nzira z'iwabo zitabashimisha kandi bari bacishije. Rero ndumva yuko uri nk'umuvyeyi utobera intambamyi abana, kuko inkwano ashobora kuzirondera ariko akazirondera mu bundi buryo bwobatunze, ugaca usanga urugo mugiye gushinga nabwo rushiye rutosekara. Bivuze mu yandi majambo abavyeyi ntibakwiye kwivanga kanini canke kwinjira kanini mu vyo abana babo bafunditse. Abavyeyi bariko baradukurikirana, batera kamo. Ego ari nka jewe ku bwanje ico nobabwira, ico novuga ati ntibakwiye kubera intambamyi abana babo, kuko urugo ni babiri, hamwe bwomara gutosekara kubera inkwano zatanze, ntibari busubire inyuma kugira abavyeyi ati nimuturonse ibi ntavyo dufise kandi vyavuye ku mvo z'abavyeyi. Rero akamujene batera nuvuga ati mu gihe abana bavyumvikanye nabo nibaborohereza bakorere ku c'abana bafunditse. Murakoze. Akazina kanje ni Majambere Arsene, niga hanyene nkuko maje kokoresha ikiganiro, niga muri informatique hano nyene. Majambere Arsene, kazina keza cyane. Hama twaguma mutuyagire, abantu benshi baravuze yuko barakunda kuvuga yuko inkwano ikenewe, ariko ku rundi ruhande hakaba abandi bavuga yuko inkwano idakenewe. Kubwi wawe iyo mico ibiri uhagara mu muco wawe? Kubwi wanje inkwano irakenewe cyane. Ikenewe gute? Inkwano irakenewe na cyane ko biri mu mico y'abarundi muri rusange. Nibaza ko wewe canke jewe twavuse dusanga mu muco hari. Kubw'ivyo ku bwanje zirakenewe cyane, zihagateka umuryango
kandi ikabandanya kubungabunga muri rusange akaranga n'imico y'Uburundi. Uravuze yuko inkwano ikenewe mu muryango, itangwa ry'inkwano bikenewe. Kumbure uwoyikura hari icyo fumvira kenewe, uwoyikura hari icyo pfa, ni gigi copfa, ni gigi cohungabana. Kuyikura siho mpagaze, kubera ko uravye isi turiko turajamwo iri informatize gose, ibihugu bimwe na bimwe bitari kwisa mu mico n'akaranga. Ugendeye kw'iryo koranabuhanga, kw'iryo hinduka ry'ibihe n'iki, hari igihe usanga igihugu carataye imico n'akaranga cavyo. Numva yuko dukwiye guhagarara cyane ko zidakwiye gukubwa, kubera ko biri mu bigize imico y'Uburundi. Wowe kubwiye bavuga ati inkwano ntabwo ari ikintu gikwiye gukugwaho, kuko ni mu bintu bituma akaranga k'igihugu kanaka gahabwa agaciro, suko. Ariko kandi tugaruke ku rundi ruhande, naho ushigikira yuko inkwano ikenewe, hari abavyeyi bamwe bashobora kwakisha inkwano abana babo barakundanye, bakacaza kubakisha inkwano irengeye uburyo bw'umuhungu afise. Rimwe na rimwe ugasanga n'imigambi yabo yo kubakana bariko barashinga canke bariko barategura inigiwe mu meshi. We iki nawe ugivuga kwirike? Kuco kuzitanga mu buryo bw'amafaranga canke nibaza hari bwo buryo busigaye bukoreshwa gose nyina mwiza. Mbo uburyo bwo butegerezwa second book, uburyo butegerezwa kubanza gufite ikibanza, guhabwa agaciro. Ivana umuryango agiye gusabamwo uwo mugeni canke ivyo byo bitegerezwa kuja apart. Uburyo nubwo bwa mbere uzoja gusaba umugeni mu rugo gwifashe udahagaze neza, ko nawe urugo rufise uburyo premièrement ruhesha agaciro. Uburyo rero numva ko buri mu bintu biri imbere cyane, kandi ko kuba nabo bavyeyi bashobora gusaba uburyo novuga umeze nk'uburi hejuru gatoyi, ushobora kukugora aho bagiye gusaba uwo mugeni, baba bafise ishingiro cyane. Bashobora kuvuga ati umuntu wacu avuye ahantu heza, bega bizogenda gute turavye umuntu nibaza yuko tegeza kuja gusaba ahantu nawe ubona kandi bivanye nayo no kuhagaze. Murakoze. Ariko uravuze ku kintu yuko umuntu agiye gusaba umugeni mu rugo gwifashe ko ari haba kwiye kwa menshi. Yego. Nivyo? Yego. Ariko none urugo gwifashe umba rurafisa aho ruhagaze. Ayo yandi maronko, ayo yandi no kwitwa kwa ramadiri canke iryo uko kuruhisha umuhungu umba rurifashe. Nimba gwifashe kubera iki none byoshika rukaza kuruhisha umuhungu. Mbo nibaza ko turavye twese hari ahantu ushobora kugenda ukavuga ati mbo ahantu ndaharavye vraiment sinshobora kuja munsi canke hejuru y'ibi bintu. Ushobora gupanga ibintu rero bivanye naho ugiye. Abavyeyi bashobora kugusaba yego ibisa nk'ibigoye, mugabo premièrement wewe ubanza kwijajinga ukavuga ati bivanye n'aha hantu ngiye ndashobora kuzogenda mpagaze nk'uko. Ariko wibuke yuko abana bamaze gukundana urukundo ntirucagura. Urukundo ntirucagura ngo bari mu kibanza iki, abandi bari mu kibanza kiriya. Abana iyo bashitse bagakundana urukundo ntiruraba ngo urumva ngo nakaya ngo yakundanye na nanga ngo kubera ko nawe ari mu mugwi uyu. Iyo byashitse rero mugakundana mugashika imbere y'abavyeyi hageze kwakana inkwano, ugasanga nawe abavyeyi barakubereye ifuro ry'igiti. Wewe hageze ya urukundo mufitaniye, urukundo ruri hagati y'umuhungu n'umukobwa bw'ukuri rushobora kuza gutosekazwa n'akantu gato, n'akantu kamwe gusa ariyo nkwana. Wowe kubwiwawe dufate yuko ari wewe byashikiye, urumva byo kunezera? Bo kuri jewe nivugiye sinizera mu ibyo bintu by'urukundo cyane,
kari byo byoba ishingiro yo gusesa ivyo mwumvikanye. Mbo mu gihe hari iyo ntambamye yonyine isigaye tukaja mu mwiherero n'abandi bantu, mbo shobora kuba ari komite abavyeyi, uko nibaza yuko ivyo bibanza kuba bwa mbere inkwano mu kuzitanga harabaho kubonana mukaganira. Mu gihe vyase gutorega umuti ngaho hantu sinoja hanini ku rukundo, noshira imbere cyane uburyo, kubera ko mwino minsi uravye uburyo buri hejuru gusumba ivyo vy'urukundo. None wewe burya intambwe yo gushikira gutanga inkwano irashobora kuba hagati y'abantu babiri badakundanye. Subira muvuze intambwe gushika ku ntambwe yo gushobora gutanga inkwano, umuhungu n'umukobwa ati ngo manze gukwa, turashitse ku ntambwe yo kuza gukwa. Iyo ntambwe irashobora, iryo bango rirashobora gukogwa hagati y'abantu babiri badakundanye. Niko ushatse kuvuga, kuko uvuze yuko ushira imbere uburyo gusumba urukundo. Eske inkwano zirashobora gutangwa, mbega inkwano zirashobora gutangwa hagati y'abantu babiri batumvikanye ku rushinga, aho ndavuga urukundo. Mbo ico butegeza kucumvikana ava bavuze yuko ni nk'agashimwe gahabwa umuvyeyi mugaba premièrement mwagiranye igihango n'uwo mukundanye canke muzokubakana. Murashobora kubiganira akakubwira ati mbo jewe rero muhira vyifashe nk'uku bimeze uku, bigenze nk'uku vyoba ari sawa. Araguhishurira amabanga y'ukungene iwawe bimeze, ahubwo ati burya jewe muhira bameze uku n'uku, bigenze uku vyoba ari sawa nta ngorane. Nibaza yuko umukobwa arashobora kukubwira ati wisunze ibi n'ibi birashobora kuzogenda bigenda neza, kubera ko asa nkaho aguhishurira amabanga y'iwabo. We ndumva ushigikiye cyane itangwa ry'inkwano. Abashobora kuba bavuga yuko inkwano idakenewe, ndumva yuko mudasana bariko barahuza. Kumbure bihendeye hari cyo ubabwira? Bo icyambere n'uburyo kandi nakubwiye ati bivanye na monde virtuelle turimo turajamwo, turahamagariye twese kumera nk'abashigikira imico, kuko nibaza ko imico biri mu bintu ni nka emblème iba igize igihugu, biri mu bigize igihugu. Dutegerezwa rero gushigikira iyo mico n'akaranga, hakumenga twojana n'ibihe tukibagira iyo twavuye. Muri make ushatse kuvuga yuko umuhunga atiteguye canke adafise uburyo bukwiye bwo gushobora gutanga iyo nkwano, urukundo yofuma rubura. Nta mpamvu yo kuja mu rukundo canke nta mpamvu yo gushobora kushinga ugwiwe. Bo ikintu cya mbere no guhiga uburyo. Nibaza ko kuva kera aho hambere aho uburyo bwazo bwa mbere kiye guko hategeza gukoresha uburyo, n'ubu niko bimeze. Rero urumva ikintu cya mbere kibanza kwitabwaho n'uburyo. Ariko uravuze aho hambere ntitukiri aho hambere, ubu twarateye intambwe turi mu kindi kinjana. Ivyahora bikogwa aho hambere sivyo bikikogwa uno munsi. Kumbure ufise abana babiri bahuje ati tugomba kurushinga, muga intambamye gusa bariyeri ikaba inkwano. We kubwiwawe uremeza yuko abana boshobora kwibanira canke urwo rugo ntirubeho, canke urwo rukundo rwabo rusambuke burundu? Ibintu byose biva mwumvikana. Murashobora kudahitamwo iyo shusho yo gutanga izo nkwano canke iki, bivana ivyo mwumvikanye. Siko byose ibintu bigenda, ko ibintu bitegeza kugenda siko bigenda buri munsi. Nimba barriere y'inkwano ariyo ibatangiriye mukavyumvikana, nibaze ko mwobana tangorana. Sawa, reka tugushimire cyane. Murakoze cyane. Nitwa Cimpaye Emeline. Cimpaye Emeline. Abantu benshi barakunze kuvuga yuko itangwa ry'inkwano mu muryango rifise akamaro. Abavuga ko rifise akamaro bafise impamvu bavuga ko rifise akamaro, ariko kandi haravuga yuko itangwa ry'inkwano mu muryango atakamaro bigifise, kubera ko keshi bikunze no kubera impogamizi canke ibariyeri
y'ugwaruka rwishi kunanirwa gushinga izaba kubera ko bakishije inkwano y'umurengera. Kubwiwawe inkwano irafise akamaro kubera iki? Inkwano nta kamaro ifise ku batabishoboye kubera iki? inkwano zirafise akamaro kubera nk'ubu uwo muvyeyi aba yaritanze akarera umwana wiwe bishitse akamwigisha amwigishije rero haragera igihe agakura agashika mu bigero agakenera kubaka. Rero iyo agiye urumva ntaba kibaye uw'umuvyeyi wiwe abagiye kuba uw'ahandi. Rero kugira ngo bamujane birakenewe yuko bagira akantu novuga ko ari agashimwe, kuko inkwano benshi hariho abavyitiranya bagashaka kuvuga nk'uko baba baguze umuntu muga ntiworonka ico uguze umuntu. N'agashimwe bashira abavyeyi kugira babashimire ko bareze bagakuza hama umwana wabo bakabona kumutwara. Abavuga nabo ko atakamaro bivana n'ibyo baba biyumviriye. Jewe akubwanje numva bikenewe. Umva bikenewe. Ariko uravuze ko aragashimwe gutanga inkwano, aragashimwe umuntu atanga ko kubera ko abavyeyi bagoza kigoro bararera umwana bamuha ibimufasha gushika ashobore kugira mu bigero. Ariko tuvuze agashimwe ko keshi ugwaruka rwishi rukunze gufita ikibazo ugasanga n'urukundo rwabo canke n'ivyo bariko barategura vyo kubaka byanigiwe mu menshi kubera ko rwakishijwe inkwano y'umurengera. Yoba iyo nkwano y'umurengera ko bari kajya gashimwe wari kuravuga? Oya, inkwano y'umurengera biravana n'ukuntu abavyeyi b'umukobwa bavyakiriye. Abavyeyi ntibameze kumwe, umukobwa arashobora kugenda akababwira ati jewe umuhungu dukundanye bimeze uko, bagaca bamubwira ati duharuye uburyo wakosomye, ukuntu wize, ukuntu wagiye urabaho, naza n'imiliyoni izi. Aho umuvyeyi ntaba yisunze rwa rukundo rw'iwanyu amasantima, avuga ati kugira ugende nanje nibampe ayo natanze. Nuko umuvyeyi aba yabiha. Kumbura ico kintu c'abavyeyi kwikushaka kwinjirira urukundo abana bakundanye co bari ciza. Umwanya umwe si ciza, ariko ku ruhande rw'abavyeyi bo uvyiyumviriye wocumenga birakenewe. Ariko mu gihe biba byagenze uko nk'umuhungu akavuga ati jewe uburyo ntabwo mfise, abavyeyi barakwiye kuvuga ati okay nibaze twumvikane birya bagira by'umwumvikana, akavuga ati abana ni mubane nimba ubona koko kako gashimo kazoba gakenewe nimwayaronka muzoyazana canke muzogira ukundi mwiyumviriye, mugabo ukamujana abavyeyi bavyemeye. Ariko twama twabibonye kenshi canke cyangwa twama twavyumvise abavyeyi barakunze kuba intambamye ikomeye yo gushaka gutosekaza urukundo hagati y'abana babiri bakundanye bagomba gurushinga ugwabo. Kumbure urafise akagohe wovunira abavyeyi ngira ngo abahora bashanze abahora babikora batabizi canke babikora babizi, urafise ico babwira akagohe woshobora kubavunira bakareka kuza barabera intambamye y'urukundo rw'abana babo? Bariko barakumviriza abavyeyi hariya, raba ugira ijambo ubabwiye na ntaje bareke kuza barabera intambamye abana bashoboye kuba bikundanira. Jewe akagohe novunira abavyeyi nuko boreka kuza barinjira mu rukundo. Urukundo ni ikintu c'ikinyegezwa kiba mu bantu. Nukuvuga abantu babiri bakundanye bakarinda bavuga ati tubane, baba bavyiyumviriye ko bakundanye, umwe akavuga ati jewe uyu ndashobora kumusipota, ndashobora kubana nawe mu mahigwe no mu marufu. Rero umuvyeyi babwiye kubimubwira abakwiye kuvyakira, ntashira imbere ikiguzi yatanze kugira ngo ngana uko, agashira imbere wewe nyene n'umutima wawe, kubera kubaka se amafaranga kandi urugo rwiza suguzuye amafaranga. Urashobora kugenda aho baba bashaka, aho batanze inkwano nyinshi mugabo ukahagoreka. Baba bakwiye kuraba rero
aho umwana yikundiye bamureka agende, Imana ihezagira abantu babiri bakundanye bavyumvikana byose barabirondera nta babivukanye. Reka tugukengurukire mutangure mutwidondora mwitwa bande. Ku kazina bayita Ntakirutimana Donatien, sanzwe ndi umunyeshuri umwe mu banyeshuri biga hano ku Université de Ngozi mu gisata c'ubutunzi mu mwaka wa nyuma. Okay, Donatien ndabona uriko urashika mu bigero nyimbo utarubaka. Sindubaka. Kumbure arabavyeyi keshi abantu benshi barakunze kuvuga yuko itangwa ry'inkwano mu muryango barikenewe cyane, abandi bakavuga ati gushika aho ibihe bigererewe no munsi itangwa ry'inkwano mu muryango ntabwo ari ikintu kigikenewe. Kumbure kubwiwawe hagati y'ababiri wohengamira mu ruhando rwahe? Je ku ruhande rw'iwanje ndavuga bati gutanga inkwano basi biracakenewe kuko tugiye kuraba ni n'imico y'abarundi. Mugabo tugeze ku iki gihe turimo abenshi barafashe inkwano bayiha baba nk'abaciranira. Oro nayo tukibagira yuko inkwano aragashimwe dushobora guha umuvyeyi tumushimira yuko yabareze neza. Niyo mpamvu abenshi biki gihe bavuga bati inkwano ntigikenewe kubera ko baba buciriye gushiranira mu ncama. Yego kiravuga ati irakenewe, nivyo irakenewe. Ariko kubavuga yuko idakenewe ndetse babikunze kuba bivugwa kubera ko keshi ishobora kubera intambamyi abakundanye cyangwa abahisemo kubana, binakuze keshi ni myiteguro cyangwa nivyo bariko barapanga kuzobana birakunze kunigigwa mu menshi. Kumbure kubera ko bashoboye kwakwa inkwano y'umurengera bayatswe n'abavyeyi, wowe ukivuga ku ikico? Nkuko nabivuze na mbere kera bavuga bati inkwano n'agashimwe gahabwa abavyeyi gushima. Tugiye no munsi naho inkwano bakabavuga ati ni prix kanaka udatanzaya mba nta kirubandana. Niyo mpamvu ico kintu kije kiza kikaba intambamye kuri babandi bariko barategura urugo, kuko wa muntu ariko atanga inkwano azotanga menshi bivanye ugiye kuraba mu buryo yarafise. Umva atanze umurengera nawe asigaranye make muri bwa buryo yarafise. Muri gihe hazobaho impact negative muri rwa rugo bagiye kubaka. Kumbure abavyeyi bashobora kuba bahagarara bwuma bakavuga ati vyanka bikunda ataduhaya umwana wacu ntakorako, bavunira akagohe. Mu ncamake bavunira akagohe. No kebura abavyeyi bavuga bati nimutaduhaya umwana wacu ntavanga. Dufate nkuko twamye tubivuga na mbere, inkwano ntabwo ari igiciro ahubwo inkwano n'agashimwe. Uko rero baba baje kubashimira ifa yuko mwakira kagashimwe, kuko agashimwe uko kabonetse ukakakira uko nyene. Kuko iyo umuntu yiyumviye kugushimira agushimira bivanye n'uburyo afise. Nivyo. Reka dukengurukire Donatien. Merci beaucoup. Murakoze. Hambavu yo kukurikirana ivyiyumviro by'abanyeshuri bo kuri kaminuza y'Ingozi bariko baratwiganira uko babona koko nyimba inkwano ikenewe mu muryango nuko idakenewe. Aka kanya tugomba tuganire n'abavyeyi bo muri komine Ngozi mu ntara yagutse ya Butanyerera, nabo kumbure batwiganire canke batubwire ico biyumvira ku kijanye nuko inkwano ishobora ikuba ikenewe mu muryango canke nuko itoba ikenewe. Nitwa Nyabenda Shabane. Nyabenda Shabane. Ego nawe usanzwe utuye ngaha mu ntara ya Ngozi? Ndi ngaha mu ntara ya Ngozi, komine Ngozi, umutumba ni Kanyama. Ego tubashimire cyane. Ariko nashaka kukubaza, abantu benshi barakunze kuvuga yuko inkwano ikenewe, abandi bakavuga yuko idakenewe. Ku ruhande rw'iwawe ubivuga ku iki hagati y'izo mpande zibiri? Inkwano ntizari zikeneye mu bantu bakundana, kuko inkwano keshi
ni nk'agashimwe utanze ku bavyeyi naho ndiho kenshi ku ntambamye je mbona mu iki gihe abana bakundanye ntihari hakeneye izo nkwano mwari mukwiye kubashigikira abana bamaze gukundana ubwo mukabafasha urubanza rukagenda neza nimwinjire mu rukundo rw'abana nivyo mbona. Ariko kandi uko tubimenyereye dushobora kuba twaravyumvise canke n'ibintu tukunze kuba tubona mu mibano mu kibano aho dutuye ugasanga keshi iyo umuhungu n'umukobwa bikundaniye iyo hageze yuko baza kubibwira abavyeyi keshi barakunze kubabera intambamyi ugasanga umuhungu ariko yakishwa inkwano irengeye uburyo bwiwe kumbure abavyeyi bashobora kuba babikora canke bashobora kuba baravyiyumvira barashobora kuba ariko baritegurira kuzokwesha ariko kandi bakabavyiyumvira yuko bashobora kubikora kumbure harakagohe woshobora kubavunira akagohe nashobora kubavunira sikindi burya si byiza kwinjira mu rukundo rw'abana bikundaniye kandi nk'iyo umwana w'umukobwa aje kubwira umubyeyi wiwe ati je hari umuntu yashimye akavuga ati arakeneye gushika mu rugo si byiza kushira imbere inkwano banza wumviriza abana kungana urukundo rwabo riko ruragenda hama mu bashigikire mu byo barimwo ntimuje mu bintu byo inkwano canke mu bahatarisha mu bintu byabo. Kumbure kubwiwawe ubona nk'iyo umuhungu yakishe inkwano iri hejuru y'uburyo ashobora kuronka byoshobora kuzana intambamye nyabaki mu kubana mu kibano canke bamaze kubana n'uwo basanzwe bari mu rukundo. Intambamye ziraza kubera kongera intambamye ziza arashobora kwitanga akagurisha twiwe kubera babavyeyi basavye izo nkwano mugo ugasanga wa mukobwa agiye kubaho nabi ugasanga mu buzima bagiye kubamwo si byiza bivanye no kungene yisahuye kubw'urukundo. Uterero muri maka abavyeyi barakwiye guca inkoni ngufi mu korohereza abana bagomba kurushinga kuko kumbure ayo mafaranga naho yo babonetse ushobora gukoreshwa mu bindi bikorwa byoshobora guteza imbere urugo. Ego nivyo kabisa ntibari bakwiye kwinjira mu rukundo rw'abana kandi ayo mahera mujemo ke abana bikundane nayo mahera ntihari kwiriye gusabwa ayo mahera ntihari kwiye gusabwa gwari kwiye kuba ubandanya urukundo rwabo. Ariko kandi hari abavuga yuko iyo utanze amafaranga canke utanze iyo nkwano aragateka mu muryango wowe ubibona nagateka ku mukobwa kandi nawe uri umuhungu bawihesheje agateka ariko mugabo rero keshi abantu benshi barabigira rekasigara mu bukene akaka n'ibintu by'amadeni gasanganye n'ibintu byose ariko arakoresha n'ibintu by'amadeni yatse niza ntambamye rero zisazigaruka mu nyuma iyo abana bamaze kubakana mu rugo ugasanga bariko baridogaranira by'ibintu baciyemo gasanga umukobwa bibatse nabivanye n'uko umuhungu yisahoye. Tukukengurukire murakoze. Utangura twidondora mwitwa bande? Giraneza Eliane. Ego mu Burundi baravuga yuko abantu bamwe yuko inkwano gutanga inkwano mu muryango bifise akamaro bikenewe ariko kandi hari abandi bavuga yuko bidakenewe hagati y'izi impande zibiri wowe uhengamiye Birakenewe bikenewe gute kubera iki bikenewe kubera ari umugenzo wa kera umuntu ategereza gutanga inkwano byanka byakunda oya kuko avyiyumviriye ndavyiyumviriye umukobwa cyangwa umuhungu baba bashimanye mbe hajya kugira ngo inkwano ishobore gupangwa bipangwa n'abavyumvikanye bagiye kuzokubaka canke bikorwa n'abavyeyi bipangwa n'abavyumvikanye. We vyakozwe gute nimwe mwavyumvikanye canke n'abavyeyi bahise mwatutegeza gutanga inkwano iyi? Twe twaravyumvikanye hama muvyumvikanye muragenda kubibwira abavyeyi bavyakiriye gute? Abavyeyi bavyakiriye neza kumbure ngira ngo nuko uwo mwari kumwe aho ndavuga umusheri wawe we yashoboye kuronka ubwo buryo kumbure iyo bishika ubwo buryo ntaburonke wibaza ko abavyeyi bari kuvyakira gute? Oya uburyo ntiyashotse aburonka twarabanje nyene turabiyagako hama tubiyazeko hama tugenda mu nyuma yabanje kuntwara mwabanje murabiyaga inkwano murayumvikana hama abavyeyi barabahezagira inkwano aza kuyizana mu nyuma ariko kandi haraba agwaruka gwesho rakunze kuvuga yuko rukunze kwicigwa canke guhunga urukundo rwa rukunze guhungabana bivuye ku kubera ko bakishijwe inkwano irengeye
aho ndavuga umuryango w'umukobwa bashoboye kwakisha inkwano irengeye uburyo bw'umuhungu. Abavyeyi mwe nabo bafise iyo mico benshi bakunda kuvuga yuko bakunze kubifata nkaho mengo n'urudandazwa. Kumbure urafise akagohe wona akagohe woshobora kubavunira abavyeyi bashobora kuba bariko baracira inkwano bariko barabaka inkwano umuhungu babikora nkaho mengo n'urudandazo bakaka amafaranga y'umurengera amafaranga arengeye uburyo bw'umuhungu yari asanzwe afise. Abavyeyi ho mu bisanzwe baba bishaka baba bikeneye gusa kubera abakobwa nabo bamwishimaniye hari abavyeyi benshi baguhora ubwoko ugasanga uri nk'umukobwa ugiye nko kumuhutu cyangwa umututsi mu gihe mudasangiye ubwoko rero uri umukobwa bakaza kukubera intambamye bavuga ati tugende mu nyuma tuzoza nyene tubivuge twabanje kwibanira hama bakabitahura wamaze gushikayo. Reka tuvuge ko mutahurije ku cinkwano ubwoko tubwihoze ntimwahurije ku cinkwano inkwano yoshobora kuba intambamye. Irashobora kuba intambamye hagati y'abavyeyi. Wowe uravyemeza koko ko bikwiye kwishobora kuba intambamye? Oya sindavyemeza abavyeyi nibo bavyishiramo. Kumbura abavyeyi nibo bavyishiramo ugasanga babikoze uko bitari gukogwa. Twadukeneye ubaha impanuro uraba hariya ubaha impanuro abavyeyi no baha impanuro bivanye n'ukuntu umukwe wabo baba mubona. Hari igihe usanga kenye canke atunze hari igihe usanga natunze ugasanga ubwo buryo ivyo ntibimuri mu mutwe ugasanga umukobwa wiwe yamutwaye. Hariho nabo usanga bakenye ariko iyo nkwano bakayironka. Abavyeyi rero ntiba bakwiye gushira imbere inkwano. Iyo umukobwa wabo baba bamukunze n'uwo muhungu arashobora kuvyiyumvira ati bavyeyi mwareze neza nagira ndabaha agashimwe atari kwitegeko niko numva no bahanura. Inkwano bakayaka mugabo ntibashiremwo itegeko cyagihe bikunda bigakunda cyagihe bidakunda ariko kandi ico ntikiba intambamye cyo kwica imigambi yo kubaka kwa bana babo. Reka tukengurukire cyane. Urakoze. Arashobora kukobwa babana yayandi nyene bakuzaniye akabari yakubera umugisha akayatanga muhira ku bavyeyi bahanyuma bakabana bigakunda hanyuma baba wa mukobwa nawe umwana babyaye hagi Imana izogira umugisha bagakobwa akagenda kakakobwa muhira za nkwana ataronka muhira akazibona ku buvyaro rwiwe. Cyumvikane akajambo kanyuma ku bavyeyi bakunze kuba babera intambamyi abana babo ngo bitegerezwa kugenda akajambo kanyuma. Urabona umuvyeyi abavyeyi bakunda kubera intambamyi abana nabahanura yuko batobabera intambamyi kuko hariho byinshi turimo turabona ubu umubana babakobwa iyo umubereye intambamyi akareka kugenda kandi we wavyiyumvamwe yuko yogenda. Umwana w'umukobwa ashobora gutwarira indi wabo uwo muhungu basi uwo muhungu yamwishizemwe yuko yo mutwara bahanyuma bakamudidikira iwabo ashoboye kuca mutwazinda akaca byarira iwabo bya bindi bikaca bidabangana rero ukaca usanga bamukobwa basi. Byumvikane igikorwa cy'abavyeyi kudadika cyo kubera inzitizi kubana bishobora kuzana ingaruka ibibazo byinshi bishobora mbere kuba vyotera n'ingorane mu kibano. None ntumva ko aba yamudadikiye nawe aca yicira inzira hashaka akaca yikorera rero ibindi nibyo atari gukora akaca bikora. Izo niyo ntambamye. Mama reka tubakengurukire cyane. Naha rero ikiganiro cy'uno munsi ikoranye kirangiriye. Nshimire mwebwe mwese mwaduteze yompi ariko kandi nshimire abari bahagarariye ubuhinga bw'ivyuma. Ndabibutse yuko ikiganiro cyari kiremeje na jewe Tuyisenge Willy Blonde tuzo tubonane mu kiganiro cy'utaha murakoze.